Ni bajaji ufise canke ni mvero. None no bahetiye atazovise. None ko sindakubona no musi numwe mu modoka. Bro gano ndagihevye rero je ndabona ko. Umva mani oyo bro. Hagarara kwanza mani. It's fresh gumana no cameraman wa cameraman. Oya urumva mani. Ingo kwanza mani. Umva Belle Chris. Umvise izina Freema boy. Uba wumvise iki? Freema boy. Yeah. Hanza je nta no nzi nuwa. Tagwanye. Kugwana umvishe bisigura. Ndabizi nyene. Naye yatwaragwanye cyane yara kumusubiza na. Jewe. Nabikoze none. Bro je ndiyubaha je ndazi ico nico. None yaguhoye iki? Jewe. Yaguhoye. Ngira yashaka kunya kinoti nari mfise. Ariko nibuka nzi ko ari byinshi. Just naye za Australia, naye za Canada, za Malawi, za South Africa. South Africa niyo naheruka 2020. Bitera amafuko kumena Diamond. Hello guys, bakunzi ba Ecopass TV aho muri bose twashoboye kubabwira yuko no munsi twabazaniye ikiganiro turi kumwe na Belle Chris umumillionaire yemegwa ngaha mu Burundi. Tangura subscribe hanyuma dukora umuti. Belle Chris ni gute bro? Belle Chris. Yeah. Ni gute bro kugara man. Yeah, cameraman. Cameraman. Ndebera nuko. Millionaire twemera. Yo, what's up to boy BELCHRIS Belle Chris first rapper CF Bell's FZF cheating boy first than day more than fire got the rapper aka muririmvyi wa mbere yambarira amahera menshi one love. Yeah, so Belle Chris kumva twebwe twaje kukurondera hari impamvu muri imisi dusigaye twumva amabize menshi cyane maka n'ingwano mu kiganiro zikaba nyinshi. So hariyo bize twamaze kumva kubera wewe na Bien Freema yazuse kwanza vyavuye kwiki wumvise inki bize iyo Bien Freema yakoranye na Landry wao umwe yagukubise mani beze canke iyo nyene je nibaza ko atari ntabwo nibaza ko atari beze yo wengira yo bashatse kundugirako shatse kundugirako kubera iki none ko nyene je nsumbya bose nkaze gusumba bose ashatse kundugirako agizina kuko hajya mu kudugira ku muntu agusumba hama ukamudugirako mubo babashize muri top 10 yawe uwo mutora ndamutora kuki muri top 10 yawe top 10 yahe yabasani bazi kuririmba ngamu bro nene yo ntajya mu mari kubera iki none arasanzwe aririmba vyiwe nyene ariko ntakaze gose wapi ko yemegwa none yemegwa nande n'abafana bi fahari hajya nta muntu umwe afise abura abafana hajya ashobora kuba afise bashikiwe nka 50 na bavyara nka 50 ugasanga yemegwa nabo nyene ariko none Belle Chris umvise izina Freema boy uba wumvise iki Freema boy kanza je nta no nzi nuwa wa mutsipe nyene washize kuri stat ya guponza niwe yitwa Freema boy gese nayo n'abantu ko ariko yitwa nta narinzi nari nkumumenye bya mutipe naza aritaka kike tu shatse ndamuduze we na Freema boy ninde yatanguye kuririmba no nibaza sinzi ntavyonzi kwaje sinzi aho yatanguye nta ndirimbo yiwe nimwenzi je nta bintu vyiwenzi gusa je abantu bambwiye yuko atakaze aririmba ibisanzwe nina tufata umwanya nka tori ndimo ziwe nkumviriza nibaza ko nzomenya ico ndabivugako gusa nabonye no munsi waberewe cyane full text je namana mbere uko nambari amahera menshi naza ko ubegwa wabonye bikeye kutambura inyuma na wabo hama grief none wewe iyi grief wayikuye inaiguriye Australia wayiguza ngaha itriko yonyene naiguza make naiguza 16 million yonyene 16 million hanyuma channel wambaye ngaha zose naziguza 5 million byose n'amabage byose hamwe akagashakoshi nako kani birebire bro agawe ntubona ko gakazi none ko mwisoko gugwa 3000 bro chawe nukabona ayene kasi mave nko ya $1 ngo nteze abantu twereke neho pana twereke twemere ikirato naco ko mbona cyamaze gupawuka bro ngiki niganga iyi TV ni gambere kigiye watijije cyane jewe jana muri video nta muntu hari umusitise jemba nkeneye none urikora na wenye jewe je ndagenda USA nkagenda Canada nkagenda nkazana imiziki kwiye urafise passport no yibura gute wewe kono kuri pafe ni bakuzi urisi
So Belle Chris amaze kujabuka mu bihugu bingahe? ntavyo nibuka ariko nibuka nzi ko ari byinshi juste nageze Australia nageze Canada za Malawi za South Africa niyo naheruka 2020 giteramo twari kumwe na Diamond una foto turabona nibaza je sinashatse kubigira anozenya sinashatse kubishyira muri public kubera ko na Diamond icyo gihe yacyasaba collabo ndamusaba amahera ariko aracyayarondera kuko yambwiye ati bana manzi bimvye kwanza nipange fresh. None we ko wiyemera hanyuma ndumva ubi wanyu kwanza jewe ahandi ni muhira wasanze muhira oya gusa nagusanze mu ibarabara none uba mu ibara none ukeneye ko duga hama tugaburira ahantu mbamba mu barabara ariko nkaje umaze kuvuga nk'ivyo tumaze kwa mu barabara abandi boce babahe umuririmbyi amaze kwambara kwambara miliyoni 100 amaze kuba mu barabara abandi baririmbyi boce babahe ko atacemeza tubifitiye ko tovyemera gute ngo ni 12 million none uyu mupira gusumbya ngira wamwivye na grand frère wawe nuko bro mviriza nza kubwira ikintu kimwe ariko none fashion ziratandukanye we nimba wambara ibintu ubona ko bikugera nga singombwa misese wambara ibintu bigufi canke ikinege biratandukanye kusa n'umuntu atajyamanye kwa ndi muto hanyuma twumvise amabeze yangu ufise amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo umubiri ntacyo bigenda kwe nene je nagize nabura ko nshaka kuvyibuha none ninda adashaka kuvyibuha gusa wari kugereranya hagati na hagati navyo shaka none bro Belle Chris dusubiye kwa Belle Nice urumva yarigeze gupostinga ikintu ngo we na Saturday yamaze kuba separe urumva hanyuma nawe wacu uvuga yuko ngo yo kubera umugore washatse kuvuga iki hanyuma nashatse kuvuga iki nashatse kuvuga ko nyene ndamukunda none bibi none umugore w'umuntu umugore wande wasatse ndabikubwije none nibizwi n'umwana baramufite umwana bisigura umwana n'urukundo si ibintu bibiri bitandukanye mbere canke none wasomye réponse yakwishyuye inde Belle yaranyishyuye yakwishyuye gute genda kuri TV yabikoreye ko birabi je icyo nzi yavuze yuko ni umwana yorera yavuze yuko no mubere umwana we w'imfura none umwana ni kino umwana nuwo yivyarira hajya nka cameraman ahuye ati bro je ngiye kuraba wa mwana wanje nka nahita bage kuraba umwana yavyaye cyangwa umudemo we yakishije mu ndiko ndakubaza ujya cameraman agiye kuraba umudemo wawe ati bro ngiye kuraba wa mwana wanje ntushobora kwitaho bitandukana no ko ndamuzi ataravyara wewe ndiko ndakubwira ko yagombye kuba ko ndumusheri wiwe w'imfura umusheri we wa mbere yemera ko yavuze umwana yavuze umusheri umwana none bisigura kino uyu we yivyariye umwana ni stranger none umwana w'imfura none urumva ivyo uri kuri umusheri w'imfura nawo ni si umwana w'imfura wabibonye he cyangwa washaka gusimbura Sata ndamusimbura gute kandi batakiri ko jewe ni wewe rindira ivyo wacu uzobibona vuba ufise icemetse nk'ubu tumuzanye Belle Nice ngaho uvuga iki nuvuga iki namwe nambye ko ndamukunda mwe twana n'ivyo nanya kuvuga none nta nico wokora cyo kwerekana ko umukunda n'umwe ivyo ashaka urabifise neno bimuha ntabifise kwatanko ata contrat nimwe ufise ntabwo tukuzi ngo nk'umu manager twumva gusa mu biganiro dutesa kwe niba utanzi nk'umu manager nashise ngaha ni iki n'amaguru nyene n'amaguru uri si kwendi si wabibonye kubera ndabona nyereka video wafashe ariko barafata si video nyereka video wafashe naje n'amaguru abantu bazobibona none bro kanaje wahoje nk'abantu mutanzi ndakeje mu nkindagira ko je ahubwo ndumira n'abatwenga cewe none urakaze first rapper usumba abanye baba bibeshya ngo barakaze cenda kaze gusumba bose none ufise video zingahe muri YouTube uragenda abuzobibona nzozibona gute kandi naragiye kureba nasanze amaririx wagiye kuraba bajyaye nejo nari ku murongo hajya muri YouTube uno musi uraba wari kubibona nivyo waravye ejo yabo no musi wari kubibona gute none kandi ni wari waduteguje ko uza kurekura video nimwe none ngo mane bateguze jewe Chega sibe bandi babakirondeza babakeneye bavuge ngo nzoso indirimbo coming soon nyinshi. Ndakubwira ati brand the new video. Nkabikubwira no mwana havye kuvuga ngo coming soon. Brand the new video ndabikubwira isohotse. None kuwe Olegue yagize coming soon ni kirofu. Olegue? Ko atamuzika azi. None uramusumvye. Man kandi zose kongeranya n'abantu nk'abo jewe. Abaririmbyi uhora wemera we Belle Chris ngaha mu Burundi batarenga batanu ni bande? Batanu ni bushaka, batanu. Batanu gusa. Hariho Belle Chris. Uyo ni wa mbere. Hariho Fabulous. Hariho First Rapper. Hariho Keshan Boy. Hariho
Belezi FZF. none ko tuza yose n'amazina yiwawe hanyuma tumvise Fabilove niyo wakuyemo Nese ntumbye n'abandi bose nibabizi ntumbye mvuge batanu none nese amazina atanu akubwiye je nshaka abuzi nari nakubwiye abonzi abo tuzi bose wavuze hapfuyemo umwe gusa abandi bose ni wewe nabo rero nemera abo nyene Sadbi kuramvugisha ku nguvu no oya turiko turakubaza gusa cyabo nemera nabakubwiye bro ande no Sadbi narimo je nakubwiye ivyo abandi ndazi ko bakora kandi fresh bafite ibyo bakoze rero nibaza ko nakubwiye nahejeje none ko tutumvise ba Akes Dani ba Big Fizo ba boss bawe uhora wemera nyene aba manager na muziki bazi none bande ba Akes Dani na ba Fizo na muziki bazi none bro wewe je nakubwiye wambajije nakwishu none tubwira akajambo kamwe none kurabo nibabizi canke barabizi urumva ukuntu watoye top 10 yawe ni barimo nayo wambaje top 10 ho shiramwe none muri top 10 ya mbere ni wabambwiye je na ivyo wambaje nabikwishuye ariko nabakubwiye wambwiye batanu kuri wewe nyene mugabo ngabo muri abo batanu harimo umwe niwo nzi wenyene abandi bose ni izina n'amazina yawe hora wiyita newe ukubwawe ntuzi ko akesa akazi nabyutse harakaze none kutamushize muri iyo liste none ko namushizemo wacushiramo amazina yawe erege hariho n'abandi bakazi ntashizemo babwire none abo wemera abo batatu nibaza ko wowe wumvise batatu numvise batanu mugabo gusa muri abo batanu harimo umwe gusa ni wazi kuririmba wavuze abo bandi bose n'amazina yiwawe nakese namushizemo ndibaza nk'ubu tukuzaniye Landry Promoter ngaha imbere yawe ukora iki ko benshi bari biyumviriye ngo ni beze mwariko murakora maka gushikira kugwana hajya mu kiganiro byari byagenze beze iki je vyama beze je navyo nzi je nkora muziki wanje je navyo ma beze je nkora none mwagwanye iki na Landry je twaragwanye kugwana umvishe bisigura ndabizi nyene naye twaragwanye je yarashatse kumusubiza na jewe nabikoze none bro je ndiyubaha je ndazi ico ndico je ndazi abantu bankurikirana babonye nkoze ibintu nkabijya ko nobandi ko ndishira hasi jewe ni mpamvu je nabiretse ndabibona je nibaza ko ico nzokora nzokimenya natasaba ikigongo none ushatse kuvuga yuko Landry Promoter ivyo ariko arakora nabizi navyasi nyene journalism nta mu journalist agwana bro kwanza ndiko namutera nagateka sino mu journalist no mu YouTube gute none agateka ndiko ndamutera ko bamwemera cyane no mu journalist none mu promoter mu promoter kwakazi cyo bibora muravyitiranya kandi atari byo kwitiranya none byari guhitsi gute kuno yagukubise ko yabipostinze none ni wumva yuko ko benshi bavuze izina rya Landry Promoter ni bavuze ko no mu YouTuber nimba ari mu YouTuber bavuze no mu YouTuber nyene ntabwo ari mu journalist rero nibaza ko mu YouTuber mu journalist nta namwe afite urushaka kubita umuntu aje kumubaza ivya mubaza arapoesha kumviza ivya mubajije hama akagira kuri ivyo nyene kuko niyo makuru abaje kurondera kandi abaje kugira preuve ko umuntu aje kuyabaza yanse ayo nayo yitura ubutungane canke abazo konti none wewe witeguye kumutwara mu gipolisi Ariko Landry Promoter ntaho impamvu yafunzwe. None urayizi. Impamvu yafunzwe. Nezi bujya muri wayi nyene. We ntabonye ibintu karagira bitari bikenewe. Amu artist ko nkaje. None yaguhoye. Jewe. Yaguhoye. Ngira yashaka kunya kinoti nari mfise. Zahe. Haje mu journalist mwa mukwana ikigano nka mu bege kora ababibona oya akabona ati mupita afise inoti. None twereke kwanza izufise ngaha. Nibanga ushaka ngirire nk'abandi ngire nabi. None we muguhitse ngaha mani ushaka guponda abandi. Niko nakubwiye. Siko biboneka none. Niko biboneka gute? Ukuntu witwara nyene. Ibintu by'amacane rumenga no musuma raho. Ni gute rore mani uko genda zizi. Ni rero ndababwira rero vya journalism menga ntaye murame. Bro, journalism irafise ukuntu ikorwa. Wamaze kubwira mu artist ngo urazi musuma cyo gisigura. None ni iki? Kinsigurire we. Mani kandi ngiyana mavanda giheba ndake. Jewe nivyo kubwira rero je niwagoma muri ibyo bintu turabipanda turashwana kuri. None gute mani? Waje sinkunda umuntu anyinjirira je bose baranyubaha niwe mbona ugomba kunsuzugura wenyine. Gute none? Reka no ibintu bizwi mani. Bro gasubira kumbwira ikintu kimabaza nigana ndagiheba cyane menagurura microphone. Cameraman ni siriye bana. None ni gute mani we ikomporte basi nk'umusani uvuga ico umaze basi mu Burundi ko na video nimwe turabona muri YouTube yawe hanyuma uriko ratubwira yuko ngo hariyo video arekuye no munsi
Je kuri YouTube urabibona bro, video ziriko si wowe utazi kuraba kandi baza ko video naho noyishira ko narimbye nabi narimbye nk'aba abandi nyene bo abandi barapere bo kurundi ruhande nkande abandi barapere batavyo bazi par exemple tubwire abandi bose je ndusha none bizi none tubwire bari benshi bajya bagize ko atavyonse hariyo ba Bifes hariyo bajya ba Olegue urumva abo n'abarapere twemera cyane none muri abo babiri nindurusha cyane none nka muri abo habuntu ubona ko wonzana muri bato naho bokorana bose nk'ubu baguhamagaye ngo muje muri tere wowe barusha bro uzobazanye akazogena pana kundushaho ntivyo kuntu nzo nagerageza nabukebuke uzomuha kado yiki none bo naho ngomba nkabagabira TI mu mwese nacyo byo niko we nani bajaje ufise canke n'imvero none no bahetiye atavisi none ko sindakubona n'umusi numwe mu moto bro gano ndagihevye rero je ndamukura umva mani oyo bro agarara kwanza mani umviriza nituraheza mani turaheza kwera so reka tuba umva none sindiko navugisha ukuri no bafise vero itwereke none cyatwora kizi wewe icyahe kigugwa ngaha cyitwa gute reka tubwire none gano ndagihevye tubwire basi oya urumva mani poesha basi urumva tweze nyine kigali urumva none tubwire basi ikirato cyitwa muza kora umuntu muje kumushira jewe first rap none tuvuze kuri jewe none suguri turiko turavuga ahubwo je ntimunzi ndakira jewe none tubwire basi duteguze ryari tuze kuri ubwo none urayifise mani rega turiko turavugisha amusura mbana je niko ndagana muri bisi none jewe sindakubona mugabo nico gituma nakubwiye nanigenda kubona uriko uraduga imodoka yiwawe no wombona turaheje ko duhuriye ngaha je no muri showbiz wanyu bro none ukora ibiki none neje nkora nkabitse waje kundondera kirese umuziki aya journalism reba cyane waje kundondera uwo muziki nese akazi ntibikwiye hari ibintu ushaka ko ba Diamond ba Bifes abonye n'uriko uratuka ko bafise andi majob bafise pembeni majob yiki ibindi bintu bakora nyene vya pembeni none bivuge none kumva none mani muri YouTube ya office ama enka na truaka urumva hanyuma ama miliyoni yakura hepsi nitwovyemera kubera na miliyoni nimwe ufise muri YouTube yawe umuntu yakuye ko amahera zamana na YouTube yarakobesha none azana kandi wewe uri biyaje ukora ko vyaheze wewe fresh kumana nuwo cameraman wawe cameraman oya urumva mani ingo kwanza mani umva Belle Chris umva mani oyo reka kunkora ko oyo so hello guys bakunzi ba EcoBus TV naho ikiganiro gihereye Belle Chris urabona yuko yashavuye cyane so mubimenyere uko nyene hanyuma shira comments na subscribe how muri kuri micro mwari kumwe pamoja na Landry Promoter so thanks sana